yocha kwita umukigamana mshigamami mpedofile. No, sikia nikwambie kitu, mashangazi kama sisi tunajua kuwapiti. Mshangazi yani. Ndio, basi na tuongopeane kwa nini? Ni mtoto mdogo kwako. Mtoto mdogo ana udogo wote, kwani nimemzaa mimi jamani? Au jamzaa lakini kama unamshinda umri. Nini umri gani? Ataona mama jamani. No, ameshakwambia Isaac ana miaka mingapi? Hajaniambia lakini mimi nikitizama yani kubera iki mushaka gucira abantu urubanza bivanye na nukungene na muonekano. Kubera iki Isaac ni mdogo kwako, dalea tusidanganyeni yani. Hata kila mtu hapa akiona kubwa kwa Isaac utaona ni katoto kake. Kubwa kwa mama yake, kwangu mume wangu jamani. Mume wako tena ana mke Isaac ana. Isaac ana mke, wewe jeshimu. Vipi? Na kwa baya. Au na wivu na wewe? Na mimi ni bosi wangu. Ni bosi wako kivitu? Mimi ni bosi wangu. Sorry. Ni bosi wako. Sasa kivipi unaingilia ndani eti sijui nini. Nimempenda mimi, nimefaa gharama ili nifike hapa. Lea, mbona kama unafuna nisirikia? Unaniambia hivyo na kwa yani naona kama vile unanipotezea. Ushishavulilana. Na kingine kitu. Ningalijua kama hapa nakuja sifai kipindi na Isaac. Wala singelikuja. Ubukunda kuza muri vile ukabura uteramira, uba wagendanye abana ukabura ubasiga, inyishu sahanda atari muri Fanzone. Muri Fanzone twabateguriye ikibanza kiri VVIP. Zanye no mumenyereye kubona zikinwa mu bihugu vya Buraya biciye ku buhinga bwa none nk'amaje video n'ahandi muzisanga atari muri Fanzone. Muzuhasanga za jeux za PlayStation zigezweho, za modoka za réalité virtuelle arizo VR, ushobora kwitemberera mu bindi bihugu cyangwa ukaja mu macourse internationale wibereye mu Burundi. Muzodusanga kuri Boulevard de l'Uprona en face ya Budget cyangwa mutwakure kuri 71 371 405. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho muherereye. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Uno musi kandi muri kumwe na Fifi kuri micro za Isaac TV, inyuma ya kamera muri kumwe na Drizzy. Uno musi rero ndibaza imbere ya kamera muramubona umudamu turi kumwe, reka abibwire nanje ntawonzi, reka tumumenyere hamwe. Karibu cyane. Okay, murakoze ko mu mwanya kuko ijambo ndarigendana. Hama nitwa Uwikunze Lea. Uwikunze Lea. Uwikunze Lea. Uri murundi kazi? Yo, yuzuye. Ya yuzuye gute? Uri murundi kazi kuri papa, mama? Hose. Oh, merci. Hamaria mubahe? Aho tuba mba mu Burundi. Mu Burundi. Burundi ni bunini ari? Ni bunini gusa sinshobora kuca ndakubwira ati mba muri quartier iyi ni usamba ngaha, ariko ndakunda kuja hanze y'igihugu. Eko. Ndabona turi kumwe n'aba diaspora. Okay, reka tukwakire kaze muri Isaac TV. Karibu, tubwiye ko udukeneye, sinzi rero karibu tubwire icyo dukenereye. Okay, je kintu nshaka kubaza, niwe dukorana ikiganiro? None nabibona? Jina nzi ko nje gukorana ikiganiro na Isaac. Yo, Isaac nawe harya nafadika. My God. None birakubabaje kubona da Isaac tamusanzeho? Oya nukuri jina nzi ko nje gukorana na Isaac. Ya, Isaac yafatiriwe bica bisaba ko arije dukorana, ntaco ibyo mukeneye murabidushikiriza twebwe amata tugabishikana ibukuru. Bikumvikana nuko. Nakumenga uhindura, umenga mood irahindutse. Why? Nta banga ririmwo. Vraiment je nzi ko nje gukorana ikiganiro na Isaac kuko sindamubona. Nawe nzi ariko amakuru wenda yafise. None ntacyo mutwihanganire, ariko none basi nta kuntu mutubwiye cyo mwayimuje kumubwira Isaac kubera ibyo mumubwira nivyo nanje mwambwiraho bica hamwe. Ni social media ni bica hamwe, ibyo mumubwira Isaac nivyo mwambwira nanje, sinzi ndibaza. Gusa je sinzi. Oya va muri yo mood urimo ja mu yindi, spoza basi kuri kumwe na Isaac. Kubera ni Isaac TV ni hahandi nyene. Namubona. Oya none kutamubona Isaac ntiwamubona none? Ndamubona kuri TV, mais aujourd'hui narinzi ko nje guhura nawe. Uzohura nawe n'indi myaka, none hari ico. Turacari mu Burundi, ari mu Burundi, uri mu Burundi, muzonahura. None hari ico. Va muri yo mood urimo basi tuyage. Sha nibikunda. Why? Nibikunda vraiment kuko jewe amna
ongea tu, si linapita tu, ni pale pale. Isaac atakusikia, kama nilikuwa nataka kumwambia atakusikia. Shida iko wapi? No, icy'ingenzi nuko ndiko nkora ikiganiro kandi nzi ko nje kirana nawe nyene ikiganiro ko mbo gusa nuguruka Isaac ndamukunda. What? Eko. Isaac Classic. Of course. Donc abantu bose baramukunda, twese turamukunda, abafana baramukunda. Nawe uramukunda. Merci. Ariko sinzi ngira ngo mvuze kubera ko nubivuze umenga ntibijanye no kwa abandi bafana baraba bitubwira. Sico kimwe ni sico kimwe. Nushobora kunahura. Ariko nubundi sindagutahuye. Sinzi urukundo je ndamukunda ko ari ubwo uri kuravuga. Gusa idayere tureka ivyo onye. Narumvise ko Isaac atari kumwe n'umudamu wiwe. Sinacho ndabizi ko ngira wo mubaze. Oya urabizi. Ntabyo nzi. Nukuri mishuka je ndabizi ko batari kumwe. Ndaguhishitira amahera. Ndaguwa vraiment ujaje ngahe. Kandi siwa mu marundi. N'amadolari. Yo. Kana mahero ndagenda. Mama we. Nukuri mbwira kuko barafanye n'umudamu. Since shaka gushira amahera imbere ngo cembesha. Vraiment ntabyo nzi. Mbere umwana mwiza kusa neza. Nuku Merci. Nakaju keza. Ya, ego mugabo nukuri simbeshe ntabyo nzi. Ibyo kuvana n'umugore wiwe ntabyo nzi. Nzomubaza, nzomukubariza canke nawe uzomwibarize. Mubariza hanyene none araza kubyumva zo. Ntabona ko mubone. Hajya Lea ofisi imyaka ingahe? Jewe imyaka yanje. Mfite imyaka myinshi gusa icyo nzi ko cyo nuko nzi ko naona tunaendana na Isaac sana. Kuna kama unamzidi umri. Mimi simzidi, mimi mtoto wa juzi tu hapa. Jamani. Waogopi? Naogopa. Naogopa no, sana. Tubivemo vraiment. Tubivemo tuje mu bintu byanzanye ngaha. Isaac ndamukunda. Ndamukunda hari hose. Ndamakunga vyumve. Ndamukunda kuburyo mirabwo no munsi binarinzi ko ari umuhungu wa Rwagasore kuko ingenarawe ingenarawe byonyene my boss wavyumvise urakunzwe nukuri mana Lea Isaac wavuze ko utaramubona narimwesha wamumubona kuri social media gusa ego uba watanguye kumubona ryari mu bintu nyabaki kugira ngo kandi ukaba woba wayumvisemo gute kumukunda sinibaza ko bumukunda Isaac aje natanguye kumubona muri 2023 2023 no 2020 natanguye kumumva 2022 natanguye kumumva ndamumva ariko rero uko buke ko bwije bigenda urumva umurabi biganiro ukurikirana biganiro cyo ndakiravye ngumiza kuko ayiwe nibagira uzi n'inkuru ego buryo ko nigeze gukoresha ifoto yiwe c'est vrai oh my god mana yo kutayizanye tuyirabe benga navyo nemeye muri shamba ku gitanduku unya hejuru hari ifoto yiwe rero ndavuga ati deno nibi bintu nzovyigumiza mu makaryari nca niho umwanya ndiyumvira ati ndashobora kuba ngiye muri ya migwi y'abantu bakunda umuntu ariko akavyigumizamwo ugaje usanga umuntu yaragukunze canke warakunze umuntu aho kuguruka gusa uvuga ati I love you ukabyira amakunga ati je naka ndamukunda ariko ugaje usanga umuntu aguma vyigumizamo afa kabora umusurizi no gaje usanga abantu turagutwara ku mpanda nyene urimenya ariko je najase uko uno munsi ndabitangariza amakungu eske Lea urumva yuko ego kubitangariza amakungu nibisanzwe kubera Isaac atawuhari nk'ubu je no mukuzanira hati Isaac nguyo oh my god oya reka nuko atawuhari nyene nuko atawuhari ndiko ndavuga ati basi example nk'ubu yoza wayimuhishuka uko nyene kurabivuga oya wembwira kugira ubimbwire mu kirundi cyumvikana umbwire uti ndamuzanya aha omangahe kugira ndabyumve neza ngira kuyama uriko uravuga ati donc
Jesse numva none umuntu urashobora kumubona kuri televiziyo wamubona gusa ni kuri YouTube ngira na TikTok Facebook ibintu nk'ivyo mbe twita kutayivuga ego ntacyo Jesse nzi naho muhurira mama uramaze hasi kumwandikira message kuvyerekeye kumwandikira ujya muhungu je sinzi ubwoko avamwo ujya ntafadika urona ama SMS yanje ni menshi cyane ntiyishura nafadika ni kwa mezi niyo mpamvu je navuze ati ko ngiriwe amahirwe nkashika mu Burundi muri bibihi nze nsubira inyuma ndamufita biranantangaje kumva ngo uramukunda Isaac ngo ushobora kumubwira urya wavuze ko ari umuhungu wa Gasore umuhungu wa Gasore nafadika basha gerero nzomufata okay ntuvuge basi je ndaguciye intege sinumva ko Isaac yo kwemerera Isaac uko ndamuzi araguruka nafadika aho ndakubwije ukuri rero ntuvuge ngo ndaguciye intege sinigwenda kujana hirya no hino ngo basingura genda umubwire peut-être mugabo sinibaza sizani nafadika hawezi anachotaka yeye na mimi nataka aiwe yani yeye atasema bavuga ngo yocha kwita umukiga mana sugar mami umpedofile no sikani kwambie kitu mashangazi kama sisi tunajua kuwapiti mshangazi yani basi na tuongopeane kwa nini ni mtoto mdogo kwako mtoto mdogo ana udogo wote kwani nimemzaa mimi jamani au jamzaa lakini kama unamshinda umri gani ataona mama jamani no ameshakwambia Isaac ana miaka mingapi ajaniambia lakini mimi nikitizama yani kubera ki mushaka gucira abantu urubanza bivanye n'ukungene na muonekano kubera ki Isaac ni mdogo kwako dalea tusidanganyeni yani hata kila mtu hapa akiona kubwa kwa Isaac utaona ni katoto kake kubwa kwa mama yake kwangu mume wangu jamani mume wako tena anamke Isaac ana mke wa jeshimu na kwa baya au na wivu na wewe na mimi ni bosi wangu ni bosi wako kivitu mimi ni bosi wangu sorry ni bosi wako sasa kivipi unaingilia ndani eti sijui nini nimempenda mimi nimefaa gharama ili nifike hapa leo mbona kama unafuna nisirikia unaniambia hivyo nakuwa yani naona kama vile unanipotezea ushishavurira na kingine kitu ningalijua kama hapa nakuja sifai kipindi na Isaac wala singelikuja kwa sababu angalikuwa hapa ningejua ni vipi na deal naye aiwe ni vipi naongea naye mpaka kitu kinaeleweka basi bahati mbaya hayupo yagiye ari busy ashikiki nafadika agumagenda huku na huku yani kwa leo hauna ufariji wote wako nipa ufariji ni kwamba nisikufariji sana nikudanganya Isaac leo hauwezi kumuona na hata ukimuona ukimuelezea hiyo yako huenda akiona kipindi atajua kuna mtu kaja leo kwa ajili yangu kunitizama naambia neno fulani basi akione kwa sababu haweza kujua mwenzie anapata tabu aje Isaac ukione basi jamani uze kukiona na kingine kitu ni kwa nini anaangalia vile macho yake yanakuwa na kama vile anamkukuta mtu fulani ndio alivyoumbwa hivyo aliumbwa hivyo jamani I don't know labda ukamuulize mama yake yuko wapi wewe umeshaniambia mimi mtu mzima ina maana mimi ni mama yake kwani Lea nikuulize swali hivyo unaweza kaenda kumwambia mama yake kama unampenda mtoto wake my god kama nimepata nguvu na fursa kufika hapa na kuelezea watu kwa mimi nampenda mama mkwe ndio naweza nikashindwa kumwambia mama mkwe Isaac ana mke wake kumbe ngano vyumba mbona una mama basi chukulea hivyo mama mkwe yani umeshajipatia sasa nimeshajiona wamaze kumniha ni mama mkwe yako ego sawa basi je ndagufasha ikintu sivyo kubera ko Isaac Borumenga ntari karaboneka basi ugende umubwire mama wiwe umubwire mama we je rero umwana wawe naramukunze nkeneye umfashe cyane natakwemera naho mama wiwe au kwa mshangazi we mama sikutaki mtoto wangu bado mdogo na mke wake akikwambia hivyo itakwaje je chombona gusa kugira ndakubwira tuje kubwiranye nawe wowe kunoko ahubwo mimi nimero zanye nawe oya hama mabuka kagenda yansati wese nshaka kumbera umukazana nacyo nibaza je unajiamini sana hivi kwanza nikuulize naanzaje ukataliwa
Hii. Naanzaje kwa mfano? Kuna kitu ambacho mimi siko naelewa. Unajua kitu? Haki muntu yangu ubanza kuraba kwanza uyu Wariwe. Yiki. Hii. Kuko andavye ndi muremure. Mfise inzobe, mfise inyinyi, ndafise amahera. Ego. Mubu none usanga Isaac adakunda abakobwa b'inzobe barebare bafite amahera. My God. Batavyibushe. Kwanza nakunda abakobwa bavyibushe. Jese mbyibushe. Yo. Je ntabwo mbyibushe. Jese mbyibushe vraiment sinzi. Nengo usanga basikarite ziwawe Isaac atazikunda. Oya ategerezwa kunkunda mbona. Ndavyiba. C'est vrai. Ndamuhamagara. Mbeno cha ndaguterura. Drizzy. Nisaidie mpigie simu Isaac. Shampigia? Umemuita? Ngojaje, dakika 2 tu. Hebu niambie kidogo basi utamwambiaje? Gato gusa basi buragerageza kunuza kumubwira ndazi uraza gutinya. Mbe ndagira. Basi buragira ka repetition gato ti Isaac gerageza gato turabe kuza kubishobora. Ibyo ni ibintu byo kugira repetition. Uraza gutinya. Nturamubona na rimwe. Nige ya mbere mubonye. Ugira umubwire ko mukunda biragoye. Twereke gato ingene za kubigenza. Tube turamurindira gira rikaraza. Icyo ndamubwira ko ndamukunda ntabindi. Nturenze kuvuga ngo Isaac ndagukunda ivyo gusa. Nta nakajambo ti Isaac jewe urumva akubaje ati none arigaraza kubaza nkora ati none warambonye gute kugira unkunde byaje gute ibintu nk'ivyo. Je nza kumwishura bivanye n'ibibazo ambaza. Icingenzi ikintu cyanzanye ngaha nzi ko ndamukunda kandi nje kumubwira uno musiko ndamukunda. None nkubu umvereza ivy'umugore ivy'imyaka ibya nyina peu importe. Ntavyo uraba. Ntavyo ndaba. Icyo ushaka gikuru gusa nuko akwemerera. Anyemerera ati ndagukunda nanje. None gashaje sinibaza ko aza kuvuga ngo ndagukunda nanje umuntu atari bwigire abona n'umusi numwe we basi wewe uramaze kumubona kuri social media wewe ntakuzi ndazi ndi sure ko atakuzi ko bamaze kutubwira ko na message atishura hari igihe iyo bamaze kumbona yamaze kubona sizani media ku ma TV gusa uno musi niho nahisemo kuza kubivuga ngaha donc je nibaza ko sinzi nishakwambia sikukati tamaa sikukatishi tamaa lakini sizani kama takubali. Ya unajiamini ndio uko mzuri unamuonekana mzuri wewe una pesa diaspora lakini aiwe acha tusubiri kuja kwanza nione kama hajakuja Yenda vyibaza neza urumva ndabifitiye ubuhamya yuko man jewe sinzi uko ngeno bivuga ku rufundo je numva ndamukunda hoje neshase no kuvuga ujya mu papa ari uruntu ruca ruza bemere umengo mvuge gusa umusore kama shawa nini jamani akula kwa social media sasa harusi yake kama Isaac hayupo pamoja na mke wake mimi ni bosi wangu sina wewe ukweli sijui mimi ni bosi wangu sijui wewe ukweli siujui sasa unaujuaje jamani mbele yangu tena kabla yangu utajuaje acha tusubiri Isaac classic my boss Isaac Isaac TV oh